Shalom shalom bakunzi b'ikiganiro intahe yubaka n'umunezero udasanzwe gusubira kubakira muri kino kiganiro. Turamaze kumva amakuru yuko kino kiganiro hari abatari bake ko kirafasha. Rero nico gituma tubasavye ko mwoshishikare kugisengera kugira ngo Imana ishishikare gutanga intahe nzima kandi ziza kububaka ipuva ibikenewe byose, tanga ibikenewe byose kugira ngo kino kiganiro gishishikare kubashikira. Turabashimiye namwebwe mwese mwaba mudukurikira mugisangiza abandi. Rero ndabahaye kaze kandi muri kino kiganiro sindi jenyene nkuko vyama, ndafise umutumire kandi atuzaniye intahe idasanzwe. Muti ni intahe imeze gute? Ni intahe y'ukungene yagwaye araja kwivuza ahantu hatandukanye, araza kutubwira mu idonide ngene vyagenze, mugabo biranka barabura ikintu na kimwe agwaye, mu nyuma Imana iramutabara iramukiza. Rero mukurikire intahe ya mwene data agira dusangize. Kaze cyane. Shalom shalom, ndabaramukije mwese. Ngira babwira muri bande kugira ngo bakumenye hamace tuja mu ntahe nyezina. Nitwa Mananzima Ivela, ndumumama w'abana 7. Igero c'Imana. Ndumumama w'abana 7, fise umugabo umwe. Ego, ndashima Imana. Amen. Ndakijijwe, ndumukristo. Kaze cyane Madame Ivera. Nashaka rero tudatevye, hari ici Imana yakoze mu buzima bwawe kandi urabihamya vy'ukuri yuko sukuboko k'umwana w'umuntu ni Imana yonyene ubwayo yabikoze. Rero karibu utugire ku muriri, utubwire ingene vyagenze, ingene vyatanguye n'ingene wabonye Imana. Ukugwara kwanje natanguye kugwara fatwa amaguru. Amaguru akanja, ukamengo ukumva utuntu tw'utudemanje z'ukuntu nyene. Hama chaque fois nkataha muhira nkacambwira abana, nkamagara umwe wese nkambwira ati ngirira gutya turamfyonda mu maguru ankoreko, nkamubwira ati ngirira massage, nkamuha amavuta ati ngirira uku. Haragera igihe abana batangura kuza bararambirwa. Hari ku maguru amaja he? Guhera cyane musi y'ikirenge. Haragera igihe biraduga. Mugabo je nibaza ko ari bisanzwe kubera naba mvuga ati navuye mu mirimo ndushe. Peut-être narushe kubera kuguma ngenda urabizi ibintu by'abadandaza natambutse urumva. Turabona ingene muguma mu circuit. Tuguma twiruka bien sûr. Hama nibaza ngo nibisanzwe. Mugabo uko iminsi igenda niko vyaguma biba grave. Haragera igihe bimera nabi gose. Haragera igihe amaguru atangura kuzarange yakamwe umuriro. Amaguru arakamwe umuriro, yatsemwe umuriro. Aho yageze ngiye kingana gute? Nka 2 mois. Amezi 2. Yego. Biratinda birava muri ivyo. Ndumva ko mfise amadouleur ntashobora gusiporta. Ndaja kwa muganga. Kwa muganga vyatanguye ari ibintu bisanzwe nyene mvuga ati nge kwivuza iki. Mugabo haragera igihe kwa muganga vyanka. Amaguru akanja gose nkababara biranka pe. Haragera igihe mba paralize. Kuvuga ngo kuri ya maguru yose abiri ego uraba paralize. Ego ntiwatambuka oya ntiwumva ikintu na kimwe. Vyose bira naho waza ukanja ikinuma mu maguru sinumva. Iyi partie y'epfo yose nta kintu na kimwe numva. Kuvuga ngo akazi karahagaze, ibikorwa byo mu rugo byose kuva fin septembre 2024. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'icenda ahubwo fin août. Kwezi k'umunani. Guhera fin août ndibuka muri août twari duhejeje urubanza rwa grand frère wanje. Mu nyuma yaho ndaja mu Rwanda, ndava mu Rwanda ngarutse niho vyamfata. Warivugijeho mu Rwanda ugiye cyangwa nyuma? Ico gihe mu Rwanda naragwariye ndi mu Rwanda wi. Ego naragwariye ndi mu Rwanda. Amaguru akujya kwa kundi. Ahubwo nafashwe n'umutwe. Umutwe umwe sinzi gene novuga. Hama mu nyuma baramvura mugabo yaramakara. Amaguru nigeze wiyumvira kuyaronka. Cyane byari byagabanutseho.
byasa nk'ibisanzwe vyari nk'ibisanzwe Wari wabimenyereye. mu nyuma rero maze gushikira niho vyanka gose vyanse gose haragera igihe bantera n'imiti ntifate amadurero ntahere ndagera kuri stade yaho bantera morphine morphine ku batakizi ni iki? morphine n'umuti batera abagwayi ba cancer bamwe bageze ku rugero rwo hejuru numva niwo muti wa nyuma uhari ubafasha iki? kugabanya amadurero ntibayumve kugabanya ububabare donc urumva rero aho ntiwari bwabe pararizi amaguru wari ukiyumva ico giba gutera iyo morphine bon vyariyadukiza hari umwanya wasanga ameze neza naho waza kunda ugasanga ameze neza mugabo hariho amasaha ageze guhera nka 17h30 18h saa 11 saa 12 saa 12 vyaba bitanguye kwa hama bon ndibuka yuko hageze n'igihe ico gihe nari muri Kira hospital hariho mwene data asengera hano harageze igihe barengerwa bakaca baza baramurungika kenshi niwe wasanga yaraye bakaca baza baramurungika akambwira ati Ive nta muti umva twaguteye umuti wa hundi wa nyuma kuvuga wari mu bitaro ico gihe nari mu bitaro kuva bitangura kumfata nama mu bitaro waragenda ugataha canke naramaze 2 semaines za mbere narazimaze mu bitaro hama nukuvuga ntashe narari ijoro rimwe muhira imisi kuri kero wasuye kwa muganga ijoro rimwe naryo nyene ntiryahera nukuvuga natashe par exemple nk'ubu nka 20h no munsi nukuvuga 3h baba bansubijeyo kubera naguma ndira iki hama umugabo akanka ko abana baguma babona ukuntu ndiko ndasufra ate kuje kwa muganga kwa muganga kwa muganga no kuvuga harageze igihe abaganga bo muri Kira bananirwa baragira amascanner barabura ikintu na kimwe ngwaye baragira ama examen yose ashoboka barabura rero haragira igihe numva ndarambiwe sinkihashaka ndavuga ati jewe sinkishaka kudosubira kwivuriza muri Kira ndifuza yuko twoja ahandi iyo uri mu bihe nk'ivyo wumva abantu benshi bakubwira ngo uja ku muganga uyu uja ku muganga uyu uja ku muganga uyu amasolution menshi cyane inyishu nyinshi hama mvuye aho muri Kira naciye nja muri Bumelek ndaja Bumelek baramvura naho nyene barabura ikintu na kimwe ngwaye hama kubera deja naciye mbwira stress ndende gose namana ivyumviro iki haca hadiramwo n'ibintu vy'amaestoma bico gihe warashobora gusenga canke vyari vyahagaze wose ngagutega ga place gusa munyo ububabare buheze hari ukuntu ndiko ndababara wasanga ndiko ndavuga ngo ndapfuye umugabo akambwira ati none iryo jambo ndapfuye we bite iryo jambo ndapfuye niheke vuga udurahamagara amaraso ya Yesu hama ndi muri Bumelek ndavyibuka nari kumwe na grand frère na madame wiwe n'umugabo baramvura hama hari ukuntu banteye umuti wacume ngo ndakomeye urakize ndakize kumwe kwa paracetamol wacume ngo ndakize mugabe nyuma y'amasaha runaka byagaruka bushasha ndava Bumelek ndavuga ati nari yenerva no kuyenerva nabona umengo bose baranyanka bose nta numwe anyitayeho bitaro vya kabiri muri Bumelek umugabo arambwira ati basi tuje muri Semseka ndambwiye nti Semseka nturibuka cagiye ko nahatse gufira muri Semseka ati sinsubirayo vya gatatu ukuyemo muri list acamwe ngo none tugire gute ndamubwira kwa muganga barabwira ati ngo rega wewe ngo ngufise ngo gutuvyimba barangiriye scanner gatatu kuri scanner gira gatatu nabambwira ngo ufise ngo turabona ngo ufise utuntu tw'utuvyimba mu nda ngo iki ngo ayo madurero ngo nico ariko aravako orke ntivyari ivyo ngabo urumva utuvyimba two mu nda bikaza mu maguru uravyumva ko bitari ivyo hama naho kubera wowe ufise ububabare wacuvuga ati ivyo bambwiye nivyo orke kwari kugira bakuyikura ugende ndabwira umugabo ati jewe
nta wundi mujenekologe ankurikirana niko ko msi bavuga ngo afite utuvyimba tugende kwa naka kura ibyo mu nda nawe uwo mujenekologe afise clinique yiwe muri Asiatique yitwa Procrea hama ca turagenda tugiye ndagumaho hama arambwira ngo ivyo ngo vy'ibivyimba ngo ntaho bihuriye n'ukuntu uri kurababara n'ukuri ngo kandi je ndiko ndaraba ngo nta kintu na kimwe mbona atarambwira ati uri wowe ko ari sawa hama ndagumaho mu nyuma haragera igihe rero hazamwe ibindi mvuze ibindi cantangura kuza ubwenge buragenda wowe Prince nimba ndakuzi waranyoberwa narakuyoberwa nkatangura kubaza tuyo ninde kandi ukabona wowe uri kuranda ukabona ati uyu muntu ndamuzi turazinanye dora tuganira sijyambere dusanzwe tuzinanye umugabo waramwibagira canke wagumu nawe naramwibagira yo hama n'abana biwanje narabibagira cantangura kwa muganga urumva banyirukanye ndaja muri Procrea baza baramvura bakamvura nukuri abaganga baho Imana bahumugisha baranyitwararitse hama turaho muri Procrea umwana caragwara blessing baca barambwira ati mutoyi ego yari we muto nari mfise ico gihe yarafise yangana gute yarafise nka inane gutyo umwaka baca bambwira ngo aragwaye bambwiye ko agwaye ndababwira ati ni mumuzane bamuzanye mbona araremvye hama mugabo kubera gafe nari naraye nkoze muri iryo joro ngaho ku bitaro ndagumuka nkakoma induru nkababwira ati nkavuga ati mundeke nsohoke bakanka ko nsohoka nkaca nshaka guca mu idirisha ngo nsimbe ni muri etage nkaca nshaka guca mu idirisha ngo nsimbe urumva kica kiba ikibazo hama ca ndasaba ko no genda njana n'umwana aho bagiye kumuvuza umwana ca turamujana muri Polisebe tumujanye muri Polisebe hama nari ngwaye vyumve nari kumwe n'abantu benshi nari kumwe n'abagenzi banje n'undi mukobwa nabereye marene n'umugabo wiwe n'abandi ba mama bakuze benshi babagenzi ca turaja muri Polisebe umuganga ambonye aravuga ati uyu muntu none komengagwa aragwaye haba je ndibuka yuko nsubi inyuma gato ndibuka ko ndi muri Kira abaganga bose baza abasenzi bose baza kundaba bambwira ngo tuwe hari cimani gushakako bari kora gusengera gwewe hari cimani gushakako rero hari kugira ni wewe ufise urufunguruzo rwa vyose gukugirukire burya we ni wabishaka kukira uraza gukira kandi ucuta ati rero rekura bakubwira mugabe icure kura ntibakubwira iki barambwira pe nukuri barambwira ati wewe ni uri umukozi w'Imana kandi akomeye cyane urashaka uri kuri suzugura muri no mwanya mugabo wewe ntubona ibiri imbere ati mugabo nagenda kubye ko uri umukozi w'Imana uwa mbere akaza akavuga iti mugabo entreta ndi muri urgence muri Kira nararonse telefone y'umukozi w'Imana wo ngaha arambwira ati Ive wowe narakubwiye ko Imana igushaka hari ikibanza Imana igushakamo rero rema senga hama wizere Imana iragukiza ni wewe vyugariyeko niwe muntu wa mbere yatangwe kubimbira imbere ya bose hama bagenzi banje bose bari bafise umutwaro w'iwanje birumvikana umwe wese yazana umupasiteri wa Eglise asengera kuvuga bararonse abapasiteri benshi bagusengera uvyumve nabo ntarinzi narabamenye mugabo defo nari mfise nimwe kandi n'ubundi acayifise nibaza ko Imana izombohora
simfa kwemera umukozi w'Imana wari wese hari abo wasubiza inyuma rero oya warabareka gusenga je ndakureka ukagira ivyiwawe hama warangiza ugataha Ukagenda. mugabo muri jewe haba hari ikindi kintu navuga ati uyu si rero nemera cane abakozi b'Imana bo ngaho kuko igituma nemera abakozi b'Imana bo ngaha mu kuza ngaha nari naciye mu yindi eglise narahakomerekeye bica bituma muri rusange babandi bose ndabashira mu kivuga nk'abafatanya n'abandi mugabo ubu ndiko ndakira bukebuke Imana ishimwe ndiko ndakira bukebuke kubera ubu uvuze ikintu ndacumviriza nkakumviriza hama ukagisuzumira mu jambo ry'Imana nkasenga nkaba mana eske kijya kintu urya muntu yambwiye nico canke sico nuko nsigaye ndabikora rero bamaze kumbwira ico Imana ishaka kurumva nije nari mpagaze mu kibanza kitari ico aho Imana itanshaka nari ndahantu Imana itanshaka nico gituma Imana yapermesse ko ivyo vyose biba hama jewe rero maze gushika muri Polisebe haize igihe kingana gute ico gihe uri muri Polisebe ubunye ufise iyo ngwara umwaka urakwiye muri 2025 nuvuga ngo umwaka urakwiye kuko umwaka uraheze umuganga waho aravuga ati uyu muntu none kumenga aragwaye aguma kominduru naguma nkominduru bitanguye kunjyana narakominduru hama kandi induru y'abagore turazi ko abari induru nyene y'induru ikwiye nararira sinavuga nararira hama haragera igihe numva ndengewe mugenzi wanje cara uwo mukobwa nabereye Marina acambye ati jewe uyo muganga wa yari kuri garde acambye ati je ndashaka kumuvura uyu muntu hari undi muntu yaje uko nyene ndamuvura mugabo uwo mugenzi wanje namwe nti jewe nta mahera asubira guta ngo ndiko ndivuza ngo ndihansubira kuko namaze kurambirwa ndarindiriye ivy'Imana ikora ari ugupfa ndapfa ari ugukira ndakira hama kandi sinigera mbona ko nzokira nabona ko mfuye nivyo nabona narabibona nkavuga ati je ndapfuye mugabo ivyo nabona sivyo vyari mu mugambi w'Imana hama uwo muganga aca ndagenda aca dutuma examen adutumye examen turayikoresha atavuga ngo wabonye ivyo agwaye sawa baca baramvura banteye imiti bwabo babare ndaburiyo bugiye buragenda pi ijoro ry'uwo munsi meze neza turagiye umwana baramhospitalije baca batwohospitaliza turi babiri muri Polisebe iryo joro mba ndi muzima irikurikira niriwe neza meze neza irya gatatu namaze 3 jours meze neza mugabo umunsi ugira kane bica biza rero bigwije yo ngira ububabare ntari bwigere numva nkarara ndakoma induru nkarara ndarira nkarara urumva deja ngwaranye n'umwana aragwaye na jewe mwari mu cumba kimwe ego badushitse mu cumba kimwe umwana none ntibyamutera ubwoba nta bwenge yari afise yari mutoyi yari akiri mutoyi yari afise inane nka inane garumva ko nawe ntasinzira mugabo ntiyasinzira ndibuka yuko harageze igihe mbona ko mpfuye nararandagwana n'ibintu nkabibona nkaca nkominduru nkarira ndibuka yuko nigeze mu ijoro biranka n'abari batashe bose nta muntu n'umwe nta telefone mu bantu nzi ko shobora guhamagara ko mbabaye bakanyitaba nukuri narababaye cyane ryari ryo rya mbere ngo ayuko ntavyo nari niteze urumva mu nyuma ho candava muri Polisebe barambye ati ntaco tubona tuvura vyanse wa wundi nawe biransara nani wa muganga uwundi agira gatatu nawe nyene biranse gatatu canke kane biranka nawe barabura ikintu na kimwe hama
harimo amadetaye menshi ntogenda ndavuga birumvikana kuko ngiye ndabivuze hariho benshi ucumengo ndiko ndabicira ndiko ndabavuga ucumengo ntibiba bikibaye intahe ahubwo umengo mba ndiko ndabavuga ucumengo bafitiye akantu nta kibazo birumvikana reka tubwire ntaco rero candataha ntaje niho biraguma bibandanya koma induru mw'ijoro bakaturangira ngo genda ngo mu nyuma niho hari umukozi w'Imana yaje kumusengera acarambwira ati wewe ntugwaye ibintu byo kwa muganga ni ibintu watambutse ndavuga ni wowe wavuze ibiki tibi nibiroze wewe wavuze ndamutse ibintu natambutse ibiki mugabo je sinemera ibirozi ko bibaho ico gihe narabibonye mugabo ndagenda barandangira ahantu ngo nja ngo umuntu ngo amvura akoresha imiti yo kwa muganga ndagura iyo miti kwa muganga cyane kirundi yo kwa muganga pana y'ikirundi bayita ibintu vy'ama antibiotique biki amaeno ibintu bibi mugabo wenyene umuntu apana kwa muganga umuntu nyene afise akantu kari bizarre ukuntu ni nk'akabutike yagize vya bintu vy'ama triplex nyene arafise ahantu abika imiti hariho niyo aja kugura kuri pharmacie zindi ukabona imiti yo kwa muganga ndayifata mugabo mbona nta cyahindutse ndatekana ndasubira ndagwara kuvuga uburyo bw'umuryango wiko urahera apana bisanzwe ngira n'amadeni ariko arinjira n'amadeni yarinjiyemwo aho n'amadeni yarinjiyemwo hama n'umuryango uradufasha ushigikira abagenzi inshuti ibintu nk'ivyo rero turasubira kwa muganga hahandi muri Asiatique muri Procrea ndahaguma mugabo nasa nk'umuntu ubwenge atari kirenga muganga waha arabwira umugabo ati reka tuje kurondera umupsychiatre w'ingwara zo mu mutwe hama bantwaye aramvura aranyandikira imiti hama mugabo je umuganga wese bambwiye hama wibuke sinari mfise ubwenge bwo kwiyumvira ngo uwo muganga avura iki canke iki ndibuka naciye mpamagara mwene data umwe ndabaza ntimbe harya ni umupsychiatre avura iki ngigora zo mu mutwe ndavuga ariko vraiment atababonye ko nasaze ahamuna ariko nasaze ahura bubo bari mfise babona ko nasaze turabiraba ivyo bintu turavuga ati turiko tuganywa ahantu hose hashoboka mugeze ku mupsychiatre no byace bigenda tugeze ku mupsychiatre urazi ikintu yatubwiye arakumviriza umupsychiatre arakumviriza ukavuga hama sinasinzira nta tiro nari mfise uwa mbere avant yuko adutwara kuri uyo mupsychiatre hariho uwundi grand frère yari yadutwaye ko aravuga ati kwera ukuntu maze imisi ndamubona reka turabe arashobora kuba mu mutwe bitakimeze neza barantwara kuri uwo muganga aranyandikira umutama kuze aranyumviriza arambwira arambaza kuva mu buto bwanje iki acanyandikira imiti ndafata imiti kugira nsinzire nafata imiti ntayifasha sinasinzira hama haragira igihe niyo miti irasendwa ntiyaba kimfata ngo ushobore gusinzira hama mu nyuma niho uyo muganga uwo Dr Innocent acara tujana ku mupsychiatre wundi aratujana nawe acanyandikira imiti imiti urikuranywa ni nyinshi iyo nari maze gutegwa yose no ivuga aca twandika aranyumviriza nawe acarampa imiti mugabo burya ikiganiro twagiranye arambwiye we zuragira uku fata imiti arambwira ati acaragabanya ya miti wa muganga wundi yari yampaye wa mupsychiatre wundi
arayigabanya ati ntikeneye ufata uyu kugira urasinzira gusa naho nyene ufate ari uko vyanse bitanse kusinzira ntufate ndagumaho bica bifata rero haragera igihe nkaza ndava muhira nkagenda ukaja he nkihereza akayira nkagenda wenyene ubu wambwira Prince ukambwira ati va mu kibenga aja muri ville n'amaguru navyo noshobora ico gihe mugabo vyarakorohera mugabo ico gihe ndibuka ko navuye muhira mu kibenga ndagenda muri ville n'amaguru ndazunguruka gushika ku mabisi aya mabisi ya Musaga yande hama wenyene ego wari wasezeye sezerende warijanye ndarijanye mugabo nahengera umugabo agiye nanje nkaca ntoroka kuko bari basigaye bancunga nkaca ntoroka nkaca ngenda kugira sinsohoke kugaruka none vyagenze gute bararangisha ntanaka turonke ntanaka kandi yarantelefona warayibona telefone nkitaba umve kuyibona nkitaba aturi hehe aturiye ati wowe umbaza uko aho ndi ushaka iki ntumwibuka oya sinabanda mwibuka ati ushaka iki kuguma umbaza aho ndi ngo basi ngo nkataramwe ntaho ndi nanje ntaho ndi umuntu ari ruhande yawe umuntu ari ruhande yanjye ushaka iki wewe ushaka kunyica nkaca ndamukupirako nkaca nzimya telefone mu nyuma nkasubira nkayatsa rero ndibuka ko hageze igihe umengo ndatwawe mfatwa n'amavertige ndagwa hasi ajya ku mabisi abantu baca barashengerera rero haca haraza mu nyuma ndatora ubwenge barambaza bumva ndiko ndababwira ibintu bidapanze neza haca haza umuntu umwe anzi niwe yaciye antora aca njana ahantu mu kabare aca ahamagara umugabo aho rero abo tuvukana umugabo barondeye babuze ubwoba ati baza bumva telefone umuntu abahamagaye ca ndagenda ngiye aje kuntora yasanze maze akenge gasuye kugaruka turataha haciye iminsi ncanguma ndamubwira turi muhira ati nshaka kuja kwitanganyika ibintu vyose vyamfata binjana kwitanganyika nkambwe ntishaka kuja kwitanganyika nta kwitanganyika naho haba 2 heures naho haba 3 heures nambwe ntishaka kuja kwitanganyika kandi sinigira ndambwe nshaka kuja kwitanganyika ku murango haba ari mwijoro ego ico gihe candashavura ko yandayimubwiye hari nko mu ma 19 heures candashavura ko yandambwiye njane kwitanganyika ntiyanjana candasohoka ndatoroka abana baca baramje inyuma ndibuka ko nagiye kuryama inyuma abana nibo bagiye barabimbwira mu nyuma ngo reka mama ngo boho rugiruka abana bambwira hama abana tukiruka ndibuka ko hari igihe na Emile wo muri protocole ico gihe yaraje muhira asanga rero turiko turiruka n'umugabo nkwepa shaka kugenda gutoroka bakaza bakanzana bagoro ba Brice urumva bakaza nyene ndiko ndatoroka nshaka kugenda kwitanganyika bajire bakansengera hama mu nyuma baravuga ati ibi bintu ntibisanzwe umuntu aguma avuga je kwitanganyika abagenzi twatera story twasangira bakambona sindabamenye hama haragera igihe amafaranga araduherana hama kandi iyo societe umugabo yakoreramwo baranka gusubira kumvuza chaque fois umugabo agiye akaca aja kurondera uwo muganga mu docteur akamari ko aramubless ndamubwira ati okay bireke mureke ntusubire ati kuko ariko arakubabaza nihoze hama turumva ko ari ntahe itoroshe cyane vyagiye kugenda gute rero mu nyuma niho nashaka gushika mu nyuma hariho umukozi w'Imana aho ngaho acara telefona arambwira ati wewe ukeneye amasengesho uraja muri kanguka bagusengere hama niho natanga kuja muri kanguka
muri deliverance bakangira deliverance bakansengera bansengeye mu nyuma vyari bitero vyari bitero baransengera ndibuka harageze igihe mu kirenge bankozeko hari umuvwazine wanje aje kundaba kwa muganga arumva ndatimvye mu birenge acavuga ati mama mu gupfa yabanje gutimba mu birenge ati karabaye nawe ugira upfe rero naramubonye wewe yabimbwiye mu nyuma ati je nari nzi kugira upfe kwera mama mu gupfa umuntu wese mu gupfa ngo aratimba mu birenge agakanya ahandi ashushe ati nawe nari nzi ko biheze nkaca ndabatwatwana zampfuvye ureze nkumva sindiko ndavyakira rero maze kuja muri kanguka baransengera barangira deliverance baransengera mu nyuma n'abapasiteri bo ngaha yaraza kuntora muhira canke tugahurira nko muri ville umugabo akanzana muri ville akaca ntora akanzana ngaha bakansengera turagira amaseanse yo kunsengera ntaje ngaha mbega bariko baragusengera vyaragabanuka vyarahera vyaca bigenda gute ahubwo bariko baransengera nararuhuka kandi naca mfatwa n'agatiro kubera naba mperuka gusinzira kera ugasinzira naca mfatwa n'agatiro nkaca nsinzira mu nyuma bakanzana aha bakansengera kwa muganga wari wahagaritse kwa muganga nari nahevye burundu bakansengera hama nkaja no mu basenzi bo muri kanguka bakaza akantwara bakansengera amakagaruka akantora nirirwayo muri make naririrwayo ikindi gihe nkaza ngaha pastor akantora afise uwo mwanya bakansengera nubwo buzima narimbayemo gushika ukire gushika nkire byafashe igihe kingana gute bariko baragusengera kugira ngo ushobore gukira kugira nshobore gukira vyafashe 2 mois amezi abiri kugira nkire byagenze gute kugira ngo uce uhagarika uvuge ati rero ubunye sinkigije hariya wahagaritse kubera wumvise yuko utakibabara kwa wumvise yuko canke mu mutima wumvise ko wakize byagenze gute nahagaritse kubera naragerageje kwanariza ndaraba igihe namaze ndiko ndaja kwa muganga sinigeze nduhuka nkuko nduhuka n'uwo mwanya muto iyo bansengeye ndaraba ati iyo bansengeye bimeruko hama kandi naca nibuka message abantu abakozi b'Imana bose bambwira kuko baza bavuga message yaba abakozi b'Imana bonga yaba abakozi b'Imana bahandi baza bavuga message imwe hama ndisuzuma ndibuka yuko Madame Blandine niwe yarangwaje cyane naramubwiye nti ndapfuye ndamusezera ndamubwiye nti je ndapfuye arambwiye ati even ntupfa tije narasenze Imana yarambwiye ko utazopfa atahugo Imana yambwiye utunganye wahara uvuye utunganya urakora ivyo Imana ikora kusaba kugira ngo bigende neza yambwiye ati tunganye Imana yambwiye ngo utunganye uri mu bintu bitari vyo byari vyo none kandi vraiment vyari uri mu bintu bitari ego vraiment mu yandi majambo abantu bari mu bintu bitari vyo umuntu uri mu bintu bitari vyo Imana irashobora guca mu zinzira kugira gutora Imana irafuha nashaka kubwira abantu bariko baratwumviriza Imana irafuha Imana izi ko igufise ku mugambi izi ko hari cishaka yashize muri wewe ishaka ko kija habona kandi ikiri muri wewe kizofasha imitima y'abantu benshi iragufuhira gose cyane gusumba mu yandi majambo irakurondera biciye mu ngwara biciye mu hari umukozi w'Imana yambwiye ati uraziga madame tie witwa Yvette tije ndi pasteur naka ati hariho Imana hakwiguhomba iraguhombya uko nyene niko yambwiye mwavyumvise Imana hakwiguhomba iraguhombya n'ubundi arasaramwe ati Imana hakwiguhomba iraguhombya aransengera mu nyuma niho nacambaza umugabo kwera uwo munsi niwe twari kumwe no mugenzi wanje yaramuza ndambwiye ati bige bintu yambwiye nibiki acambwira ati hagene ni wavyumvise Imana hako yo guhomba wewe ifuma iguhomvya wewe donc ibintu byose ukabibura bikabafuti ntihagire ikintu na kimwe ubona ndavuga ati hama
hariho umupasteur agira deliverance muri Kanguka arambwira ati Imana iragushaka tunganya wacu utangwa none gutunganya bamaze kubikubwira canke byarafashe umwanya je urumva hari igihe nagomba kubwira abantu ariko baratwumviriza canke bazogura iki kiganiro hari igihe uba uri mu bintu mugabo ivyo bintu ukabigira umengo biraryoshwe biranezereza umutima wawe ntiwibaze yuko harimo ikibi ariko uri kuragerageza kwinezereza wewe sirtu rero iyo wakijijwe iyo umaze gukizwa ho ukacuja kuvanga oho nimba bitari banga turashobora kubivuga ko canke tubireke kumva z'umutekano wawe urumva akarorero kari pratique nimba wari umukomesa warazuruma abantu amafaranga oya sintinya kubivuga ngo kubera ngo ni kubera hari abashobora kuba bakora bicamwe no munsi oya sishobora gutinya kubivuga parce que si ibintu biteye isoni cane canke iki oya ni juste nyene je narakorera Imana ngaha mu gikorwa runaka mu rushengero ngaha mu rushengero hama mugabo kubera amabressure nariko ndacamwo ibikomere nari mfise naca ngeragereza kwironderera umunezero hama uwo munezero rero ukaca usanga ndiko ndakwepa vya bindi ndiko nkwepa vya bibazo kugira aho twoganiriye n'uwo twari dufitaniye ikibazo canke aho no gerageje gutora solution ya vya bibazo umuntu mfitaniye amatati canke mutumvikana wacu usanga ahubwo ndiko ndabikwepa hama nabona ico gihe nabona yuko abagenzi burya ni babi abagenzi hariho abagenzi beza n'abagenzi babi nivyo wabona ico gihe canke oya ico gihe gituma ndabivuze uko ico gihe novuga ko nari mfise abagenzi babi nari mfise babi n'abeza nari mfise babi n'abeza hama abo bagenzi babi ndabita babi parce que ivyo bagenderamwo ntivyari vyiza nukuvuga yuko narashobora kwitora si nta muntu twaba tugiye kugira nabi mugabo warashaka kubona nk'umuntu w'umudamu aravuye muhira 22h 21h 23h ngo arasohotse baraje kumusitora abagenzi aragiye mu kabari uwo mudamu ni wewe uwo mudamu ni jewe karaoke ugasanga mwagiye muri karaoke boîte sininjiramo kuko jewe kuva kera naratinya boîte ukinywera iyo fana yawe cyangwa ifana wanashaka nta n'inzoga nano ninywera iyo fana hageze igihe mbonye ifana zabaye nyinshi nkacanwa amazi umugabo wewe gute ico gihe ntakimwe yabivuga ko canke yararengeye wewe yari yarumiwe nivuka sanga ndavuye muri 22h wacugaruka sanga hape none nk'ico gihe bukeye wacamugira yari veye oya veye yumva yaba ari veye twicara ahantu story tugatera inkuru tugasangira ukasanga utashe 2h 3h abana bazokubona ryari abana je baba bambonye ku murango nivyo nakora nta nivyo babona parce que nariyo kipa abana banje nkavaho baryamye mu ijoro basinziriye kubera amasaha baba basinziriye nkaca ingwara imaze kuza vyose byaciye bi urumva ingwara imaze kuza nuko vyagenze rero Imana yararavye ati uyu ibi binarimwo akabandanya ndamubura ati rero reka ndakwereke Imana icira permeta yuko izo ngwara zose zimbako kugira shobore kuyigarukira baca barambwira ati rero tunganya ndatunganya ucugenda urabona gukira bukebu mpejeje gutunganya ntakubesha ubu babare sinamenya aho buciye narababara bukebuke bimwe nshobora gusiporta bimwe nshobora kwihanganira bukebuke hama ndibuka ndyamye numva ijwi rimbwira ati burya muri jewe ndavuga ati burya notangura gukora nosubira muri ca gikorwa siho noca nokira basi iki burya rero Imana cari gikorwa nyabaki mu gikorwa c'isuku
no musi pastor ariko aratwigisha yavuze ati ngo hari umuntu ngo muhamagaro wiwe ngo wari wo gukora amatwarete nanje vraiment narakunda gukora amatwarete kuvuga mu ishengero wewe mwishengero narakora nkagira isuku n'abandi mugabo nkaca mpengera hajya urabona hari ukuntu dojeje gukora isuku baca batanga gupanga intebe bagahanagura je nacanja mu matwarete nkaja gukora amatwarete kuko narababara dimanche ngiye muri toilette nkasanga abana bazicafuje ntihameze neza nkumva ndababaye ndavuga ati je rero imbere yuko nja genre ngiye kwinjira muri eglise nzobanza kuraba ko amatwarete asa neza ndahatunganye cyane hiyo dova yuko mpejeje ngaha nja gukora amatwarete nkagenda hariho n'uwundi rero nasanze sinzi ko twari dufite umuhamagaro umwe mwahuriraye hari igihe nasanga yantanze hari n'igihe nawe yaza agasanga namutanze oya ntiyaba araheze mugabo urumva akaza agasanga namutanze canke je nkagenda nkasanga yantanze biraryoshe uriko urakurikira ukumva umunezero afise wo gukora amatwarete urumva hariho n'abantu bagiye kubimenya ubuvuba kubera ubuvuba bace bashiraho igisata kibikora hama muri ico gisata kibikora deja ni ibintu nakunda nashaka hari abandi nkabikora ndabinezera nta nishishi nagira jewe hari abari kubadukurika bavuga ati matwarete bigenda gute mugabo imana nyene iratanga imana nayo ifise ukungene bigenda rero aho nyene ngira washugenda urakira nkaza gukora nkigwaye witunganije bariko baragusengera uragwaye ndacagwaye mugabo nkacanza gukora kandi nkakora benshi abantu barambona ndakora numvise vyanse nkacanja kuryama hariya mu cumba c'amasengesho numvise bituruye nkasubira nkagaruka nkakora vyanse nkacansubira hariya nuko vyagenda mugabo ngenda ndakira buke burundu ubu meze gute ubu rero ndashima Imana hama ndibuka yuko hariho ijambo navuze ngwaye ndavuga mbega ubu barenguma ngira mbabara ataco ndiko ndababarira atama ngo none ushaka je nofuma mbabara mbona mvuga ati ndiko ndababara mugabo mu mwanya birahera ndaza kuronka umubebe ntwenge Prince ntakubesha ibi vyimviro vyo gusura kuvyara nari narabivuyemo mugabo mu nyuma après y'ingwara ndasubira ndaronka umubebe Imana ishimwe cyane amen ndasubira ndaronka umubebe ndibuka ikintu nabwiye Imana navuze ati Imana nturakoze ntiwankijije uciye unyongera urampana kado uciye unyongera urampana kado ti urakoze Imana ishimwe cyane ngira muri umugenzi wanje ne yaciye abinyibutsa mwene data hana nambwira ati uri bukugwaye mwijoro kuravuga ngo ndikuta babara ngo nofuma babara ngo ndiko ndo nk'umubebe ti mugabi nibiki ati rero Imana yaragwaye wa kuvuga ngo ubabare wagira nta naho bwari buhuriye n'umubabare bwo kuronka umwana nta naho bwari buhuriye vraiment nta na hamwe bwari buhuriye ego dusa nk'abasozera ndashaka ugira ikintu ubwiye umuntu ariko aradukurikira canke ashobora kubaza umuntu ariko araca mu bihe by'ingwara nk'uko onye yataye ivyizigiro baragiye kwa muganga ha na hariya barabura nigiki wobwira uwo muntu nigiki wobwira umuryango wo muntu kumbura urumva ko n'umugabo wawe abana bose barashikiriwe baremerewe igora kurasha muri ivyo bihe nigiki wobwira abo bantu uno munsi bariko baraca mu bihe nk'ivyo waciyemo ico numva no babwira abazora bikino kiganiro nibaza yuko icambere jewe niyize ubanza kwisuzuma ukavuga ati eske mfise imigenderanire myiza n'Imana nimba ubona ko ufise imigenderanire myiza n'Imana ni sawa hama kandi kindi naco no bahanura ico vyanyigishije kirazira kwizera umwana w'umuntu kirazira kwizera umwana w'umuntu hari igihe twege tugwara ntitwiyumvire ko Imana ari iri hejuru y'ibindi vyose ushobora kubwira iyo Mana ikagukiza mugabo ukaca wiyumvira umuganga ugatakwa amahera ugafata umwanya wawe wose ariko arakubwira ikintu ukamwumviriza wowe wese mugabo ntushobora gufata wa mwanya ngo ufate basi iminota ibiri yonyene ikakunanira gufukama ngo ubwire Imana ati Mana ndashaka kunkorera iki ndashaka kunkiza
burya umuganga mukuru ni Imana. umuganga mukuru ni Imana. Umuganga mukuru ni Imana kuko urumva ko jewe naragiye Kira, naragiye Bumeleke, naragiye Polisebe, Procrea, mugabo nta kintu na kimwe bigeze ego barashaka kunsuraje ayo madurere, mugabo ntibigeze bamvura ngo nkire. Je nagiye gukira ari uko ntanguye guca bugufi, ca mbere nkatunganya nico nasabwa, ikigira kabiri kwizera. Kwizera ko Imana igukiza. Kwizera. Urumva naho usenga plans utizeye ko Imana ihari kandi ishobora kugukiza. Ntaco buri kurakora. Yego. Umva uburi kuruhira ubusa muri make. Rero ico nashaka kubwira abantu. Twige guhanga amaso Yesu kuko niwe muganga mukuru akomeye. Kurusha babaganga bose bahari. Ari hejuru yabo bose. Hama twizere. Cane cane ndabahamagara no kwizera. Ushobora gusenga mugabo utizeye. Kwizera kurakomeye cane. Yego. Urakoze cyane Madame Ivera, ndagushimiye cyane ku ntahe uduhaye, wakoze kwitaba kino kiganiro intahe yubaka. Ego murakoze, mwakoze namwe kuntumira. Imana ibahezagire. Urakoze cyane, shimire nawe wari kuradukurikira. Rero wumvise umuganga mukuru ni Imana. Nivyo abandi baganga barakora, hari ingwara bashobora kuvura, mugabo hariho n'ingwara zibananira. Rero wizere, usenge, witunganye, Imana iragukiza. Amen. Imana irahari, irakiza, n'umuganga mukuru. Senga uyihanga amaso, nubwo ufise ubwo bubabare nkuko twavyumvise, Ivera yaragize ububare butari igihe gitari gitoyi, mugabo bwaraheze, ubameze neza. Mwamubonye nyene ameze, mwamubonye ko bimeze neza. Rero na wewe ugira ivyizigiro, Imana irahari, iragukiza. Imana ibahezagire, tuzosubira mu kiganiro intahe yubaka.